bakunzi b'umuhora kw'iriba ry'ubumenyi, kaze kandi mwa bino biganiro vyacu. Uno munsi tugiye kuganira ku vyerekeye inyubakakintu arizo twita ATOME mu kirimi c'igifaransa. Mbega wowe umaze kwibaza ikintu gitoyi kandi gito kibaho coba kigize imbere ibindi bintu? Turazi neza yuko ufashe umukate ugiye kubiraba ugizwe n'ifarini, ugize n'ibindi birungo bagenda bashiramwo, harimwo amavuta, harimwo amazi n'ibindi bintu. Mwo kandi turazi ko ifarini rizana muri bleu canke ingano canke imbere bikaba n'irindi fu rizana nko mu bigori n'ahandi hantu. Mugabo kandi ufashe ibyo bintu ukabisya, ugafata iyo ngano ukayisya, uzoshikira naho nyene ikintu gitoyi gikoze iryangano n'ibindi bintu bitandukanye. Sinzi ko bimaze gushika ukibaza ni kihe kintu gitoyi canke ibintu bitoyi ugiye ugasika ibintu ukongera ugasika ibintu bishobora kuba bigize ibindi. Ni ikibazo ciza cyane. Nagomba ndakumenyesha yuko utari uwa mbere baje ico kibazo, kuko ni ikibazo mbere kimaze kwigwa n'abahinga batandukanye. Umuhinga Dmitri Mendeleev mu 1869 yize ico kibazo, asanga hariho inyubakakintu 39. Ico gihe asanga ibintu vyose tubona ngaha kw'isi, vyaba ibintu umwuka, vyaba ibintu bigumye, vyaba ibintu nyabuzi, ibyo bintu byose bigizwe n'inyubakakintu 39. Ni nkuko wofata amatafari 39 y'ubwoko butandukanye, hama ukugendura yaterateranya ugatera uronka amazi, ugatora ikaronka igiti, ukaronka ibindi bintu bitandukanye. Mugabo uko imyaka yagira agenda, byagiye biboneka yuko hariko na zindi nyubakakintu zitari bwatogwe. Uno munsi icyo twita tableau périodique ikaba igizwe n'inyubakakintu 118. Rero muri izo nyubakakintu hariho inyubakakintu nyinshi, ni inyubakakintu Imana yaremye. Mugabo kandi hari n'izindi nyubakakintu abantu bagerageza gucanga ibintu bigatuma batavamwo izindi nyubakakintu z'ubwoko bushasha. Inyubakakintu none niki? Inyubakakintu n'akanywenywe gato kabaho. Ako kanywenywe niko gaterateranijwe gavamwo ibindi bintu byose tubona, ivyuma, ifu, amazi n'ibindi bintu bitandukanye. Reka dufate akarorero k'amazi. Amazi mubona agizwe n'inyubakakintu zibiri. Hariho inyubakakintu igizwe n'urudome he hamwe n'urudome o. Inyubakakintu rero yitwa hydrogene, nayo igizwe n'urudome he. Inyubakakintu zibiri za he ziteranyijwe n'inyubakakintu imwe ya o ariyo oxygene, bitanga ingirakintu yitwa H2O. Ingirakintu nayo akaba ari molecule mu kirimi c'igifaransa. Akaba ari izo ngirakintu rero teranyije zikaba nyinshi ziza gutanga amazi. Amazi rero turashobora kuyabona mu buryo bw'umwuka. Amazi uyatetse hanyuma kabira, murabona ko aja mu buryo bw'umwuka. Mugabo zangira kintu ziguma ari zijya nyene, turashobora kuyasanga mu buryo bw'ikintu kigumye nk'ibarafu. Nuko turashobora kuyasanga no nk'amazi nyene, amazi tuzi. Ubwo rero nubwo dushobora kuyabona mu ubwo buryo butatu butandukanye, mugabo ingira kintu ziyagize nizijyanye. Ndabakangurukiye cyane bakunzi mwese mwabandanje mukurikirana ino video yacu. Kubifuza kugira ico bavuze kuvyerekeye ino video barashobora kwandika ngaho munsi. Hanyuma kubifuza nabo kubandanya batunga umukono, murashobora kwifatanya natwe mu kuba abanywanyi, ndetse no kubandanya muri aba video atandukanye dushira ku murongo. Murakoze cyane.